igihe hugurwa ikimatanije c'indwi mw'ijuru, muna yuko abamarayika baciye bareka gucuraranga, baretse guhimbaza, bo ntibari bazi ivyari biriko birabera kw'isi. Babimenye igihe cugurugwa, abaciye baceceka, kandi kubera ko batari bwabimenye kugeza kitarugurugwa, cuguruwe baciye bamenya igikorwa cari kuba kiriko kirabera kw'isi. Nuko bo mu kubona igikorwa gikomeye cane cari gukorwa, gikorerwa babandi yacungura ku musaraba, bamwe yacungura ku musaraba mu kuza kwiwe kwa mbere, kandi bo namba ntibigeze bagwa, ntibigeze babura abamarayika, bo namba ntibazi ico arico kuba uwuharira ivyaha, kuba umukiza, kuko bo namba ntibigeze bagwara, ntibigeze bagwa, bo ntibazi ico arico gucumura. Kandi bore mu kuza no kumenya ibanga iryatumye kino kimatanije c'indwi, impamvu cariko kiragaragara kw'isi igihe cugurugwa, bakamenya ico gikorwa kizoba kiriko kirakorerwa kw'isi kuri abo yacunguye, igikorwa gikomeye cane azoba ariko arakora muri uko kumenwa. Ni nka bimwe nyene yakorera Yesu igihe yarwawe umwuzuro ku musozi wo guhindurirwako, ariko vyabaye ngombwa ko apfa kugira ngo yishireko ivyaha vyacu aducungura. Ubu rero ico gikorwa kiraheza kigatungana, kigahinduka ukuri mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza azoduha. Ico gituma mu kumenya abamarayika babonye bakabona abana b'Imana bagaragaye ngaha kw'isi aribo yacunguye, kandi nabo yaguze amaraso yiwe. Mu kubona ico gikorwa gikomeye cane rero, bobo bakamenya ngaho, bakaronka ubwo bumenyi bw'ico arico kuba waraguye, kugwa oya no kuvuga kuba muri kondisiyo y'abaguye, kuko kuva muri Edeni kugeza ubu ikirimwa muntu caraguye, ariko mu kuza kwa Kristo, mu kuza kwiwe kwa mbere, baca basubizwa ibiremwa, abantu basubizwa mu bugingo budashira biciye mu kimazi. Ariko igice gikomeye cane ni ingene abamarayika batahuye, bamenye ico gikorwa gikomeye cane cakorewe ngaho. Nuko ubonaho si mu bihe vy'ishengero ubu akaza kuduha umubiri uhoraho waho bwiza, nk'umwe nyene yaha Yesu igihe yazuka. Kandi hari ahantu havuga yuko abana b'Imana yuko bakomeye cane kandi bafise ububasha kurusha abamarayika bo mw'ijuru. Ico kintu uracumva yuko turi, bivugwa yuko dufise ububasha bukomeye cane kurusha abamarayika mw'ijuru. Kaco ni ikintu gikomeye cane, arico gituma bo baretse. Urabona, si kindi, ntabwo yari umuntu umwe gusa yari kuragwa w'umwuzuro, ahubwo bari abana b'Imana benshi. Igitigiri kirahari. Ni bangahe abazoragwa w'umwuzuro n'abazohindurwa bakiri bazima? Kandi ico gikorwa azoba ariko arakora muri uko guhindurwa kuwa mugwi, igihe abamarayika babibona, aho niho rero baca babona iryo banga rikomeye cane. Nuko baca baramenya ico arico kuba muri kondisiyo y'indwara, icaha. Murabona ivyo bintu vyose bobo ntabwo bigeze bababarirwa n'umuntu, canke ngo babarirwe n'umuntu, canke igikorwa magiriranire ikintu. Bobo bari kure y'ivyo vyose, bo ntibari babizi. Gusa ico bari bazi ko ari guhimbaza no gushimagiza Imana gusa. Murabona, ariko ico gice cose igihe bo bamenya ico arico ivyo, n'impamvu ikimatanire c'indwi cari gukora igikorwa cari gukora kw'isi, mu kumenwa kwacu, mu kugurwa kwacu, kuko mu gihe hari igikorwa gikomeye cane cariko kirakorwa, ariko impamvu ihangiro ry'Imana
kugira ngo yo ishobore kugira ako gacerere mu ijuru, ivyo ntibari babizi. ni ukuvuga abamarayika hariko harakorwa igikorwa ku isi mu buryo bw'impwemu kuri twebwe, kugira ngo tumenye ibintu byose bizoba, ariko mw'ijuru bariko barahimbaza Imana, bariko barashemagiza Imana, tuweru weru umwami, hariko hakorwa igikorwa. Ariko ikimatera kimaze kugururwa, bobo bakamenya ico arico, baca bareka gucuraranga, baca bareka aho acatangura agacerere. Ariko rero aho bace babona ku isi, bace babona abana b'Imana, igikorwa Imana iriko irabakorera mu kubihayo nyene ubwayo ivyo yashaka gukora uhereye mu ntango. Ubu niho iza kubishitsa mu bana b'Imana muri iki gihe ca nyuma, irungitse n'umumarayika w'inkomezi wo mu vyeshuwe 10, afise igitabo gihesha uburenganzira mu kuboko, afise igitabo kidombagije kudushasharandwe, akakizana ku isi, nuko akagihereza umuntu, akavuga ivyo ategerezwa kuvuga kugira ngo abana b'Imana baronke ukorerwaho umwuzuro. ni ukuvuga ko ako gacerere kabaye hariya aho ku musozi wo guhindurirwako, aho yavuze ngo uyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara. bo barahungabanije iryo jwi ryarahungabanije na ca kiyago y'amajambo Petero yariko aravuga, kandi igihe cose twagiye turavuga kuri ivyo, buri gihe haca hagaruka ico kirere nyene, kandi cigwa buri gihe ubu kiriko kiravuga kuri ivyo nyene. Petero avyibuka hambwiye ati ariko kubera ko umengo vyose ubu bijanye no kuragwa umwuzuro ku musozi wo guhindurirwako, kandi mwene data William buri gihe mu bice vyinshi aho ikibatere c'indwi kiriko kirerekanwa mu vyo yanditse, incuro nyinshi yaca yandika ngo urupapuro rwa 42 ku gitabo c'imirongo na gace, urupapuro rwa 42 ruri ibumoso, iyo paragrafe ni hiri, mw'iyo 20 niho hari ico kintu mu gice c'iburyo. Muri iyo paragrafe canke muri ako gace yahashize nka vyose, kandi yerekanira ngaho ico arico umwana w'Imana yarazwe mu mwuzuro, urutonde rwo kuragwa mu mwuzuro. Aho muri iyo paragrafe harimwo ibintu vyose vy'ingene bizogenda, kandi mwino misi turiko turavuga kuri ivyo, kuca arico ukuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana, ko n'abamarayika baretse gukora vyose kubwo kwitegereza ico kintu gikomeye cane co kuragwa mu mwuzuro, ndetse n'ububasha hamwe n'ubutware bw'abo bana buraruta ubwabo. Ngiye kubisoma kugira ngo ariko ndavuga ivyo yavuze n'ivyo yanditse, ico arico ububasha n'ubutware bw'umwana w'Imana igihe arazoba mwuzuro mu kugaragara kw'Imana. Afise ububasha buruta ubw'abamarayika, ivyo urazi ico arico. Ico gituma bashobora kugira ubugenzuzi ku vyaremwe, bagashobora kugenzura vyose kubw'uburongozi bw'Imana. cane cane umumarayika ntashobora gukora ivyo. ni ukuvuga yuko ari ububasha bw'Imana mu mwuzuro muri twebwe. Murabe, mu gihe twebwe twogera ubwo dutahura gato gusa cy'igikorwa Imana iriko irakora muri kino gihe, vyashobora kudutera ko twisanga twaretse ibintu byose vyo gukora kugira ngo tugerageze kwegera imbere, nuko twumviriza cyane ducakire vyinshi bishoboka muri ibi biriko biratangwa. Kandi Imana yaratwemereye yuko tugenda buke buke kugira ngo mu kanya gato ntiduhavure twisanga twagiye mu vyo gukabiriza tukarenza urugero, kuko navyo si vyiza. Ariko hanyuma ku iherezo nitwagera ubwo tumenya ingene bino bintu biriko biraba bikomeye cyane basore, umuntu kuko ni ikintu gikomeye cyane, kandi gikomeye kugeza ubwo n'ijuru ryose ryahagaze mu mwuzuro. Mwiyumvire namwe guhagarika guhimbaza Imana umuremyi w'ijuru n'isi, kubihagarika. Ivyo no kubera ko hari ikintu gikomeye cyane cyariko kirabera ku isi, kandi si mw'isegonda rimwe, ni mu kanya k'insu y'isaha. ni ukuvuga ko ni mu kanya gato akariko karabera ku isi, hagati mu biremwa abantu, nk'uko hagati mu biremwa abantu hariya bari hariya mu ntango z'umusozi hariko haraba ibintu byinshi biriko biraba, hejuru naho umwana w'Imana ariko aragwa mu mwuzuro.
ibintu nk'ibyo. Turi ku musozi wa Siyoni mu gihe cy'Iheruka bizifuruka, muri bino biremwa abantu Imana iragaba umwuzura abana bayo, abo ku isi bakibandaniriza kwa kundi nyene nk'uko umengo nta na kimwe kiriko kiraba, kandi Imana iriko irategura mwayanzu nyene ya Farawo nk'uko yateguriye Mose kubw'ukorwa kubwoko bw'Eheburayo. Aho niho yamukurije, aho niho yamugabuririye, aho niho byose. Mwayanzu nyene ya Sekibi niho Imana iriko irategurira abana bayo, kuko buno bwami n'ubwami bwa Sekibi ubuzokugwaho, kandi aho nyene mu masi we Imana iriko irategurira abana bayo kubwo kuragwa umwuzuro, kugira ngo ikureho ubwo bwami bwiwe nyene bwite. Ni kuvuga ngo ubwami afise ubu kuko subwiwe, ariko reka tubivuge mu mvugo yuko ari wabufise. Ni kuvuga yuko ari mu nzi we nyene bwite, mu masi we niho iriko itegurira abana bayo, ibaha umwuzuro w'Imana muri bo, kugira ngo ikureho ubwami, imukubite kudeta imukureho. Ari nabyo hanyuma wazokwigana, kuko nyuma y'ikimpumba azogerageza gukora ibyo nyene. Murabona yuko Sekibi ari umwiganyi, nivyo Imana iriko irakora ubu, gukuraho ubwami. Mwayanzu nyene niho iriko iraragira abana bayo, ibagaburira amano, inamano yanyegejwe, ibaha mituragaro, ibaha kwizeraho hunyakugwa mw'iyo nzu nyene. Aha nyene ku isi mu bwami nyene, aha niho Imana iriko irategurira abana b'Imana kubwo kubaraga mu mwuzuro. Ico ni ikintu gikomeye cyane ico Imana iriko iraduha muri kino gihe, aho abamarayika baravye bakabona ico gikorwa, nuko biba ngombwa ko baceceka, bareka ibintu byose mu gacerere kubw'ico gikorwa yari gukorera abana bayo. Murabe ingene gikomeye cyane igihugu Imana iriko irakorera umwe wese muri mwebwe. Ni ikintu gikomeye cyane kugeza ubwo mw'ijuru baracecetse bose baranuma ku bwawe. Murazi ibyo bintu byari byo, ni kuvuga uri umuntu akomeye cyane kurusha abamarayika mw'ijuru. Ni kuvuga murabo guca bugufu kubaha bagize abamarayika ngaho kubwo kumena ko imatajini kubw'igihugu cyariko kirakogwa muri wewe Imana, igihugu cyariko kogwa muri iki gihe. Murabo kubaha babubaha mwebwe. We ntiwibaze ngo umuntu yoroshe, n'abamarayika baretse gukora ibintu byose ku bwawe. Sore cyo ni ikintu gikomeye cyane, sikindi n'abami n'abaherezi nibo ariko ategura kubwo kuragwa mu mwuzuro. Ni ukurema gukomeye cyane kandi kurengeye ibyaremwe byose byo mwisazura, ndetse n'abamarayika nabatorejwe n'Imana barakomeye kurusha abamarayika bo mwijuru. Niko yavuze, umwana afise ububasha bukomeye cyane, ububasha kurusha abamarayika. Kandi n'amajambo aremereye, kugira ububasha kurusha abamarayika bo mwijuru mu kugaragara ko Imana. Ico ni ikintu gikomeye kandi gikomeye cyane. Nuko rero twahawe umugisha ukomeye cyane, ariwo umunsi ku wundi mu minsi tugiye turabaho, dukwiye kuzirikana cyane kuri uwo mugisha, kandi tukibuka nabo turibo. Ni byiza kuko aho bituma twubahana umuntu na mugenzi we, tukamenya ko tutariko turavugana n'umwana w'umubanyi, ahubwo nk'uko tubivuga ngaha ngo umwana w'umubanyi. Aha si umwana w'umubanyi, aha ni umwana w'umuremyi w'ijuru n'isi. Ni ukuvuga yuko ahantu hose bariko barakira inyigisho tukwizera ko kunyakugwa, ahantu hose bariko barazakira, watoje n'Imana akaba ariko arazakira. Umwe wese, twese tutegerezwa kubahana umuntu na mugenzi we, kuko agacerere mw'ijuru kabaye ku bw'abo bana b'imfura ariko arategurira kuragwa mu mwuzuro. Ntabwo ari ikintu coroshe. Nuko dutegerezwa kubahana umuntu na mugenzi we, tukubahana umuntu na mugenzi we, kuko ntabwo turi abantu boroshe ngaha ku isi. Turi ibyaremwe n'Imana, umunsi ku wundi bigenda bigana mu gutungana mu miruhora hazoduha. Nuko rero ndizera yuko ari incamake nziza y'ejo, y'icigwa c'ejo, ari ibanga ry'abamarayika bimbuzi. Ndibaza yuko icyo cigwa twari twakivuzeko, ariko congeye gusubiramwo. Migeri yagishizwe mu ncuro nyinshi mu ngendo yagiye arafata, ariko ejo turashobora kuvuga
ibindi bike ku bijanye n'ivyo, ariko ni ibintu bikomeye cyane, ibintu Imana yaduhaye aribyo buri gihe twari dukwiye kwama tuyikengurukira, kuko mu mamiliyoni y'abantu bahari abaciye ngaha ku mumbe w'isi, bikaba byayenezereye kwiyumvira kuri wewe no kuri jewe, kugira ngo idushire muri uno mugwi hamwe n'ino ntumwa kugeza ku iherezo. Nuko ivyo bikaba byateye agacerere mu ijuru, kuko agacerere ni kabaye imbere, agacerere kabaye igihe no mu marayika yarenguka hariya. Cyo gituma bivugwa ngo niho yarari urupapuro rwa 80 mu gitabo c'imbatanijwe, kandi amaze kuba hariya akameneka imatera yacindwe, afata igitabo kimuhesha uburenganzira mu kuboko kw'uburyo kw'ivyagiye kuri irya ntebe, akakizana ku isi kizinguruye, akagihereza umuntu. Ariko mu ijuru hari agacerere. Ico gikorwa cose uhereye igihe afata igitabo kugeza ngaha, aho kari agacerere gusa. Ntituzi uhereye ryari hoshobora kuba harabaye ivyo byo gufata igitabo hariya. Hariho itariki ngaho, kuva hariyo uhagaze ubu, hano hacatangura no Suisse y'agacerere. Ariko yavuze bifoboye muri 2009, aravuga ngo nubu ni Suisse y'agacerere ntiratangura, ariko igiye gutangura. No kuvuga murabi rafise intango, kandi mu by'ukuri yatereza kuba yarabaye muri kujya kubisikanya kw'ikiringo c'ubuntu kibisikanya n'ico bwami, kandi nambi kiringo c'ubuntu muri 2018 cyari kicuguruye, ariko muri 2019 mu kwa mbere yavuze yuko cari cugaye. Ni kuvuga yuko ngaho turabona yuko hari igihe aho ivyo byose bitangura gushikirizwa, kandi mu mwuzuro ni mu gushitswa mu mwuzuro kuyereka gihema mu bitangaza no twumiza tuzogira aho ino isaha izobiri mu gushitswa mu mwuzuro. Ariko aho ndiko ndakwereka yuko nambi izobiri mu gushitswa mu mwuzuro, nuko ubu iri mu gice runaka canke iri hagati na hagati, canke hariko harangira inusu y'isa. Kandi aho ndababwiye ikintu, kuko nyuma y'ivyo haca haba umuzuko wo guhindurwa iminsi hagati ya 30 na 40 kunyakugwa n'imyaka 3 n'igice y'akabaro gakomeye. Rero mbega nibihe bintu biba mu nusu y'isaha, nibihe biri mu nusu y'isaha, kuko namba harimwo n'intangamarayika impumbi, umwami agarutse ari kumwe n'abatoranije ku isi kugira ngo bime ingoma y'imyaka 1000. Nuko rero aho turabona yuko turiko turabona ibintu biri bugufi cyane, kuko ibyo byose birashobora kuba biri mu nusu y'isaha y'agacerere. Kandi wewe uci utangura guteranya no kukuramwo, akaba ari hafi nusu y'isaha, nkuko twabivuze ati hariya kuri Moro Monteyedra, igihe twavuga ngo ni hafi nusu y'isaha, ni hafi hagati y'iminota 40 na 45, tigiri nusu y'isaha ongezako. Urabona buri gihe umuntu aregeza imbere gato kubw'ikintu runaka, kubwambute yaje. Nico gituma ivyo twarabivuze jo bundi, murabona ni hafi nusu y'isaha. No kuvuga yuko turi hafi cyane y'ivyo byose ivyo tugiye kwakira. Kandi ese nawe woba igice c'ico ciyumviro yiyumviriye kugira ngo igishire imbere muri ico gihe ngaha ku mumbe w'isi, aho gushitswa kw'inusu y'isaha kuriko kuragaragara. Nuko tukaba twaragize ico gice c'iherezo y'ikiringo c'ubuntu n'intango z'ikiringo c'ubwami, tukaba twaragize igice mu mvura zibiri, tukaba twaragize kandi igice mu kuvuka bwa kabiri, tukaba twaragize kandi igice ubu kandi no mu kuraga mu mwuzuro, igice mu biruhoraho hawo bwiza, igice cy'imisiri hagati ya 340 kugira igice mu kunyakugwa, kugira igice mu mazimano. Utanguye guteranya so gukuramwa buri gihe no guteranya, kuko umuntu avuga ngo guteranya no gukuramwa, oya no guteranya. Utanguye guteranya aho bica bitujugunya, bica biduterera mu bihe bidashira. Amasezerano yose turiko turaronka yose azodushiburira mu bihe bidashira, kandi ikintu kimwe cyonyine kiza nivyo no butumwa, kuko yavuze ngo hagize umuntu yinjira mu mwuzuro mu butumwa bwo mujugunyira mu kunyakugwa no mu bihe bidashira atanabimenye. Cyo gituma Sara na Abrahamu ijambo niyo ryatumye basuzwa itoto, batanabizi bariravye bavuga ati mukama wanje Sara wabaye mwiza, umwigeme. Murabona yari mwiza, yari umwigeme mu muyabaga. Ntibari bamenye igihugu Imana yari yakoze kubw'ijambo, ariko ryari sezerano Imana yari yabasezeranye. Murabona bize iryo sezerano rihinduka ukuri, no kujyo jambo kugira ngo bashobore kuronka umwana w'isezerano bategerezwa gusubizwa itoto. Uko niko natwe rero turiko turasubizwa itoto muri iri jambo, ariko butumwa bw'inyigisho, ukwizera ko kunyakugwa ariko Imana iriko iraduha.
aribyo bizotuma umwe wese muri twebwe ashika mu gutungana, ariko ari wo mubiri uhoraho hawe ubwiza. ni ikintu kitigeze kuba mu biremwa abantu, kandi Imana yatanze imponjo gusa, nk'uko byabaye kuri Enoke, nk'uko byabaye kuri Eliya, nk'uko byabaye kuri Yesu. ni ukuvuga twabaye uturobero dutatu mu mfuruka zitandukanye Imana yasize muri kahise ka Bibiliya, umugambi wayo kugira ngo natwe tumenye yuko ibyo bizoba. Enoke yagendanye n'Imana, aranka kwizera ko kunyakugwa, aragenda. natwe turiko turagendana nawe, turi kumwe nawe, kandi ibintu we atabonye hariya ko yari kagendana n'Imana, kandi ntabwo abitwereka. hanyuma tuzomenya ingene insobanuro y'ibyo byose, kuko biragutse cyane icyari cyo kugendana n'Imana. rero twebwe turiko turabona kugeza aho Imana iriko iratwemerera kugeza kubona icyari cyo kugendana n'Imana, kuko namba we atari hariya, kandi yavuze yuko ujya mu mareko y'inkomezi yamanutse akamuha igitabo gihesha uburenganzira, aho ubutware bwose, ububasha bwose bwo mu ijuru buri he ku isi. kandi ibyo ni ikintu kugendana n'Imana. ni ukuvuga yuko turiko turagendana n'umuremyi w'ijuru n'isi mu buryo bw'ubutumwa mu muntu. ibyo biraciye bugufi, ariko kubera ko biciye bugufi ntibishoboka mu bwenge bw'abantu kwiyumvira yuko ikintu cy'ubwiza nk'icyo gikomeye nk'uko gishobora kugaragara mu buryo Imana iriko iragikoramwo. ariko kuniko Imana byayihimbaye, kandi yarivanzeyo ijya hagati mu bantu kugira ngo ibereke ubwiza bwayo. ntabwo izobereka hariya igihe inkingi y'umuriro imanuka hariya iraboneka mu kumba gato k'imbaho. ibyo igihe mwene Data Branham abisigura muri ubwo buryo ko inkingi y'umuriro yagiye hariya, kwari kugira ngo dutahure gato, dutahure ubumana aribwo buzoba buriko barakorera muri ico kibanza. ariko si uko abantu bazobonera ngaho inkingi y'umuriro imanuka. inkingi y'umuriro yaramaze kumanuka kera, iri kumwe natwe, kandi ntabwo tugomba kurindira uwo mwanya kugira ngo tubone abantu basohoka hariya bakize, hanyuma tuvuga ati ni iby'ukuri byo mwene Data Branham yavuze ati inkingi y'umuriro yaragiye hariya. oya, twebwe imbere y'igihe twarabyizeye ko iri kumwe natwe, kandi ko niyo hagera icyo gihe kwari ugushingirwa intahe kw'ibyo yari yavuze yuko yari kumwe n'abantu, kandi ko itari kudusiga twenyene. uko kuzoba ari gushingirwa intahe kwa nyuma, kuko we yamye kandi ko azokwamana natwe, kandi ari kumwe natwe. nuko rero umurage twahawe urakomeye cyane, ni mwiza. umugisha twahawe, umugisha twagenewe, umugisha mu mamiliyoni y'abantu, akaba ari twebwe twahawe rino higwe ryo kuba igice c'uno muco. inkingi y'umuriro ari izo tunyakura. ku gatotezo nikaza ntuzutinye, hariho umuco. bivugwa yuko uzojana abana biwe, ryo ntirizoca mu karo gakomeye. niko Branham yavuze, igitabo c'imirongo. ni kuvuga yuko icyo ari ikintu gikomeye cyane kandi cy'ubwiza, icyo tuzoronka ku iherezo ry'urugendo rwacu tukiri ngaha ku mumbe w'isi, mwene mibiri yo ngaha ku isi. ni byiza, wabaye umugisha kano kajambo mu kanya, ikimenyetso. ndizera ko nari nakibuze, yari intambuko yo kuva hariya kugeza ngaha igihe Tuni yaduze ukuboko, kuko ngiye hariya ndiko ndamedita. nuko igihe naraba Tuni yari yadugije amaboko nk'uko mbengo bigenze gute, tugiye he? utwo tuntu twose buri gihe ari ikintu gikorwako ubwenge bw'abatoranije mu buryo runaka, nuko bigatuma havuga ikintu mu mwanya gitegerezwa kuvugirwako. ariko numvise novuga ibi bintu tutuntu aritwe tw'umugisha, kandi ni n'utwo gushimangira, kandi dutuma umuntu amedita cyane, yiyumvira cyane ku bintu bikomeye cyane Imana iriko irakorera umwe wese muri twebwe. aho iyo rero turavye utubazo n'ibindi bintu, umuntu avuga ati Mana yanje, ariko birakomeye cyane ibyo uri kurankorera, Imana ishimwe, ibyo ni ibintu byaheze. nuko rero buri tuntu twose turatorerwa inyishu, tudatorewe inyishu ukabandanya imbere gato tuzotorerwa inyishu. umuntu rero aravye ibintu
akabiraba arabye mu bundi buryo, kuko umuntu aba ariko araraba meta aribyo yipfuza kuri twebwe, ariko turagaba umwuzuro. kandi iyo umuntu arabye ivyo, utubazo twose tuca tuba kako mwenda William yavuze inshuro nyinshi ati nk'agatete k'umusenyi gashizwe ku nyenyeri iri kure cyane, kuri galaxy iri kure cyane, no kuvuga ntigafise ico gasobanura. Imana bahezegere, Imana barinde. Uyu munsi ni kuwa kane tariki 9 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2023, ndetse na bene data bari ndibaza yuko bakoraniye mu bibanza bitandukanye nk'uko vyama ahantu hose barakorana. Iri jambo rize kubera ry'umugisha, ndetse abandi bose bazokumviriza iri jambo bamenye, kandi buri gihe bame bazirikana, mwabe muzirikana bo muri mu mugambi w'Imana. Ntukigere wibagira ko ijuru ryacecetse ku bwawe, no kuvuga ico ni ikintu gikomeye cyane. Ico gituma hagaciro ubuzima bwawe, abadaha hagaciro ubuzima bwabo, kuko bavuga bati jewe ntaco mfise ntaco mazoya. Wewe uri umwana w'Imana, umwana w'imfura w'Imana akomeye cyane, kandi afise ububasha kurusha abamarayika bo mwijuru. Nuko rero uno murongo wose turashobora kubandanya tuvuga ko muri no minsi icari cyo ububasha bw'umwana w'Imana yarazomwuzuro, ububasha bw'umwana w'Imana. Reka tucite uko nyene. Imana bahezagire akayabagu, Imana kuhezagire, Imana bahezagire. Uko niko ivyo nivyo yipfuje gukora uhereye mu ntango, kugira abana b'Imana bafise ishusho yayo na kameremere kayo. Ubonaho rero kwiherezo y'uno mugambi wose yo yarashitse kuri iyo ntambuko, intambuko y'ugusozera igihugu cayo gikomeye cyane, arico gishika mu gice gisozera iri kiraraga mu mwuzura abana bayo, nk'uko yabikoze hariya ku musozi wo guhindurirwa ko kuri Yesu. Gushika kuri ico gice gisozera c'umugambi wayo ukomeye, hamwe no kugira iryo herezo ryiza cyane, kugeza ubwo yanategetse ijuru ryose ko ryoceceka ku bw'abana bayo. Niyo ntambuko imwe rudende, aho we acecekesha ijuru ryose mu mwuzuro, nk'uko vyabaye hariya mu ntambuko yo kwa umwuzuro, hamwe Yesu yerekaragwa mu mwuzuro. Vyashushanye vyari kuba muri kino gihe, kuko hariya habaye ijwi ryavuze ngo uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara, aba ari we mwumva. No kuvuga naho nyene ngaho yaracecekesheje abigishwa biwe. Ni igikorwa nyamukuru c'Imana kiriko kirasozegwa muri kino gihe ca nyuma, kandi iyo birayinezera kuyaga n'abana bayo, kuko murabe yarayaze hariya na Adamu na Eva, yarayaze hanyuma yarayaze na Aburahamu na Sara, ndetse no mu myanya itandukanye imbere. Ariko reka tuvuge kijya kiyago kigaragara neza kiboneka, kuko twashobora kuvuga yuko muri buri kugaragara kw'Imana biciye mu ntumwa yayo ko habaye ikiyago, iyaga n'abantu abo yari yarongetsweko. Ariko tubivuze nk'uko mu buryo bw'ibanga, reka tuvuge nk'uko iyaga n'abantu bayo. Nuko rero aho turabona ico kiyago cha Elohimu hamwe na Aburahamu na Sara, turamubona kandi ariko arayaga na Manowa hamwe n'umugore wa Manowa, muka Manowa, ndetse turanamubona kandi ayaga na Mose hariya mwa ca gisaka, ndetse no mu ncuro zitandukanye. Turamubona muri Yosuwa ariko ayaga
na wa mugabisha w'ingabo umwe yamwiyereka turamubona kandi ayaga ca gihe ubwo Yesaya yahishurirwa rya yerekwa rikomeye cyane hajya naho habaye ikiyago ayaga n'abamarayika ahejo tubona mu buryo bugaragara neza igihe Gaburiyeli yari kayaga na Mariya no kuvuga ko ivyo vyeretswe Yesaya ngaho mu bice bitandukanye byo muri Yesaya bimwe muri vyo vyari ko bishushanya ivyari kuzoba igihe Gaburiyeli yayaga na Mariya ikindi kiyago kindi murabona hanyuma Yesu ayaga n'abigishwa biwe nyuma yo kubabwira ubutumwa yaba yateguye akababwira yaranagira n'ibiyago ari kumwe n'abigishwa biwe mu ibanga kuko murabigihe bavuga ngo asezera abantu nuko acavuga ibintu runaka ahandi naho ngo asezera abantu abigishwa biwe baramwegera baramubwira bati dusigurire ujya mugani w'ugwafu canke ingano byo byose murabona ico cari ikintu cibanga hagati yabo nawe uko niko rero mu bihe bitandukanye Imana yagiye irayaga n'abana bayo uva mu gihugu mu kindi muri buri ntumwa hamwe na Mwedata Branham murabe ingene we yagira ikiyaga akayaga n'abaminisitiri abakozi b'Imana hamwe na bene data ndetse kandi turanabibona mu Mwedata William nawe nyene ari karayaga mu ncuro zitandukanye nyuma yo kuvuga ubutumwa na cane kandi ndabasubiremwo ca gice aho umwami yayaga n'abana biwe muri buri kugaragara muri buri gihe ariko murabe ingene we yatwemereye muri kino gihe naho nyene nyuma bamaze kugenda abamarayika n'intumwa nyuma yo kugenda kwa abamarayika n'intumwa akanagenda umumarayika w'inkomezi kuko yaterezwa kugenda nico kimwe na cagihe nk'uko yategerezwa kugenda mu gihe ca Yakobo ndetse yategerejwe no kugenda no mu gihe ca Mariya murabe ni imyanya itandukanye aho ishushanya igereranya ibihe runaka muri kino gihe ca nyuma aho bizogenda birashizwa kuko ivyanditswe bifise ugushizwa kwinshi rero murabona ko vyongeye Imana muri kino gihe yaratwemereye kugira ibindi biyago nk'uko tukayaga n'abantu haba mu bintu byo kuyaga gutera inkuru ari byo ari uburyo bwiza cyane bw'ingene Imana igaragaza urukundo ifitiye abantu ndetse ni naho ituganiriza mu bugingo bwacu nuko ikaduhishurira ikadusigurira ibintu runaka ibyo hanyuma mu butumwa no mu nyigisho beza bikamenyekanishwa mu buryo kumbure bwagutse hakoreshejwe ibyanditswe ndetse n'imirongo itandukanye y'ubutumwa ariko bino biyago si bishasha kandi nta gishasha kirimwo ahubwo Imana birayihimbara muri kino gihe bijye nyene vyagiye biraba mu bihe vyaheze birayihimbara kuyaga n'abana bayo kuyaga n'abantu bayo no kuvuga ko yo ni Imana iyaga n'abandi bantu yo irahimbarwa n'ikiyago ni vyiza iki coshobora kuba koshobora kuba gace kongejwe kuri bimwe duhejeje kuvuga gice rico ububasha bw'umwana w'Imana yarazwe mu mwuzuro kuko
muri ubwo bubasha no kugira ngo umwana w'Imana aronke ubwo bubasha ateruza kugira umuntu amuha uko kuragwa mu mwuzuro, kandi ateruza kugira umuntu amuha ubumenyi bw'izi nyigisho zitanga ukuragwa mu mwuzuro. Kubw'ivyo rero ateruza kugira umuntu ariko aramuganiriza, aganiriza uwo mwana w'Imana yagiye kuragwa mu mwuzuro, ateruza kugira umuntu ayaga nawe nk'uko Mose na Eliya nawe baganiriye na Yesu uwo aragiye kuragwa mu mwuzuro. Ni ukuvuga yuko ari hagati mu ihanga ry'Imana mu gihe ca nyuma, mu gihe c'ibiruka bizofuruka, buno bukozi bwo kuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana, aho bazoronka ububasha bw'Imana muri urupapuro rw'54 mu gitabo c'Imatanijwe. Aho turabona ubwo bubasha bw'umwana w'Imana yarazoba mwuzuro, ubwo afise ubukozi bwa Mose na Eliya, ndetse n'ubwo bubasha buzohabwa ihanga ry'Imana hanyuma. Ububasha bw'umwana w'Imana yarazwe mu mwuzuro, ubwo bubasha twashobora kuvuga yuko ari igice ca kabiri. Twashobora kubishira kuri ivyo vya kite kiyago c'uyo munsi, harico ico kirere kireko kirazunguruka ngaho, kandi turizigiye ko Imana ibandanya kuduha ibintu byose dukeneye kugira ngo iturage mu mwuzuro.